Twongeye kubaramutsa mwiriwe canke mwakeye bivanye naho muherereye. Ikaze kuri G4G. Ndabasaba gukora subscribe kugira ngo tubandanye tubana buri munsi uko bukeye uko bwije. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri bumwe mu buhanuzi bwa Dr. Ian Drove yigeze ahanurira ku bintu vyo muri East Africa canke ku bihugu vya EAC, avuga ku bw'intambara zizaba muri East Africa canke mu bihugu vyaho. Iyi nkuru y'ubuhanuzi bw'intambara muri EAC reka tuyitangurire mu bumanuko bushira uburengero bwa Zimbabwe, hariya mu gisagara ca Bulawayo. Muri iki gisagara ku itariki 31 z'ukwa mbere 2024 niho umupasiteri yamenyekanye cyane mu bintu by'ubuhanuzi muri Afrika yitwa Dr. Ian Drove. Yahavugiye amajambo akomeye cyane, yahamuye bose baraho kuko asanzwe amenyerewe cyane ku bintu by'ubuhanuzi n'iyerekwa ku bintu bizoba, kandi akenshi ugasanga ubuhanuzi bwiwe burashika kandi ibintu uko yabivuze bikaba uko vyabaye. Igihe yavuga aya majambo abari ngaho barikanze, baravuga bati ishano rigwiriye EAC canke ibihugu vya EAC bibonye ibara. Mu majambo yumvikana, Dr. Ian Drove yabanje kuvuga mu majambo make, aravuga ati muri EAC haraka umuriro munsi y'urusigwaho, umuriro udasanzwe ku buryo umwanya n'umwanya umuriro ushobora kuduga hejuru ugaturika kandi ukavyara intambara zidahera, bizotuma bimwe mu bihugu vyo muri EAC bizomererwa nabi n'abantu bakahasiga ubuzima. Mu majambo yiwe yavugiye imbere y'ishengero yaragize ati, in our prayers let us remember East Africa. I saw somewhere in East Africa people picketing in many places. It started off in one place and then it was spread into many places. So I was trying to ask the Spirit of God, what has triggered this? The Holy Spirit was telling me there are temples that are simmering underneath. I saw that from around April to around July, they will experience a bit of shakings in that place. For 2 months, February and March, pray for your place. Because just one, a matchstick, when you light a matchstick, it can cause fire all over the place. So the situation, there is too much tension in that place. Say in that place. Yes, in that place in East Africa there. So, just tension in that place, if it is mishandled, it will spread into this picketing that I saw. Mu masengesho yacu mureke twibuke Afrika y'ubuseruko. Mwuka wera yarambwiye ati hari umuriro uri munsi y'isi ya EAC. Nabonye kuva nko mu kwezi kwa 4 gushika mu kwezi kwa 7 hazoba ibintu cyo guhungabanya EAC. Ati muri EAC hari ahantu hari ikibazo n'igikemurwa nabi bizoba nk'umwambi canke nk'akambi k'ikibiriti bazoba badometse mu vyatsi vyumye. Kugeza kuri ibi abatemera ubuhanuzi batanguye kuvuga bati ese uyu si abandi baba bashaka ibigira 10 n'amashikanwa. Gusa ubisuzumye neza uyu mugabo Dr. Ian Drove si ryambere yatanze ubuhanuzi nk'ubu, yarigeze kubahanura kandi ivyinshi yahanuye vyarabaye. Uravye neza wasanga uyu muhanuzi nyamara avuga ukuri. Uyu mugabo yashinze urusengero ruzwi muri Zimbabwe no muri Afrika ruzwi ku izina rya Divine Kingdom Baptist Ministries. Ari umuntu adasanzwe mu bintu by'ubuhanuzi kandi bikaba nk'uko yabivuze atibeshe na gato. Reka ndabahe inkuru gato. Uribuka uwari perezida wa Tanzania Bwana Pombe John Magufuli? Uyu yapfuye urupfu rutunguranye ku itariki ya 10 z'ukwezi wa 3 2021. Nyamara yagiye gupfa mbere yuko uyu mugabo Dr. Ian yari yamuhanuriye ivyo mpwemu yera yamweretse. Yamubwiye ati ko yabonye ikigabo kimuhagaze imbere gifise umwampi n'umuheto kigiye kumurasa kandi ko yokwitegurira urupfu rwiwe. Ibi bintu yabivugiye imbere y'abantu, hari n'ivyuma bifata amajwi n'amashusho. Hari ku itariki 7 y'ukwezi k'2019 niho yamuhanuriye avuga ati
tugomba gusengera Perezida Bwana Pombe Magufuli wo muri Tanzania. Mu magambo y'uyu mugabo yaragize ati, must pray for the president of Tanzania, Magufuli. We must pray for him because the Holy Spirit was telling me that the NM wants to engineer a setback in his life, in his career, and a threat against his personal life because of his crusade of humility and his crusade against the corruption. That's what the Holy Spirit was telling me. You know, I saw in a vision, he was seated on a chair and there were these fierce-looking men who had thrown out arrows. You know arrows? Who had thrown out arrows all aimed at him. I was asking God, what does this vision mean? The Holy Spirit was saying, this Magufuli, he has got a lot of enemies now. And because he is against corruption, is against anything which causes the majority of the people to suffer, he has attracted a lot of powerful enemies who are plotting his downfall and even physical harm if that were to be possible. So I encourage my brothers and sisters in Tanzania to pray for Magufuli. Aya majambo Bwana Ian Drove yavuze hasigaye iminsi 619 yavuze ngo umwaka umwe n'amezi 8 n'iminsi 11 kugira ngo Bwana Pombe Magufuli ashike ku mpera y'ubuzima bwiwe canke apfe urupfu rudasobanutse. Tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2021 inkuru babaje yatashe muri Tanzania. Ubuhanuzi bwarasohoye. Umuyobozi w'ikirenga intwari ya benshi muri Tanzania ubuzima bwe bushirwa kaburungu yitaba Imana. Ibi byatumye bamwe batangura kwizera ubuhanuzi bw'uyu mugabo Dr. Ian Drove. Byateye urujijo benshi, bamwe baravuga bati usanga ari byahuriranye, abandi bakavuga bati n'ubuhanuzi yereswe n'Imana, abandi nawe ati ibyo ntavyo tuzi. Nawe uriko rumvize bisinze nawe ingene ubifata. Bivugwa ko mu kwezi kwa 10 mwaka wa 2017 yihagurukije abanyezimbabwe mu rusengero rwiwe ati n'abantu ati ndaraba nkabona mpemu yera ari kanyereka ikiza kidasanzwe kizokomoka mu gihugu kimwe cyo muri Aziya, kandi ico kiza kizokwisasira abantu benshi gakwira isi yose. Ibi bintu abenshi baje kubihuza na coronavirus yavuye mu Bushinwa mu kwezi kwa 12 mwaka wa 2019 inyuma y'imyaka 2 bihanuye uyu mugabo Ian Drove. Ibi vyatumye abenshi batangura kutamushidikanyaho bavuga ati yamara uyu muntu n'umuhanuzi yatumwe n'Imana canke uyu muntu akoreshwa na mpemu yera, abana bo bakabyitiranya n'amashetani. Sinzi ko bifata uyu mugabo yavuzwe mu bintu vyinshi, yigeze no guhanurira Kenya mwaka 2020 babwira ati muri Kenya hagiye kuza abantu bazokwiturikiza ibisasu. Ivyo navyo vyarabaye, ababibonye barabibonye. Reka tugaruke ku buhanuzi bwacu yavuze ku bintu bizobera muri East Africa. Tuvuge yuko ubuhanuzi uyu mugabo Ian Drove yavuze tubuhuze n'intambara iko ibera muri Congo ya M23 canke tubihuze no guterana amajambo hagati y'igihugu kimwe n'ikindi. Ko yavuze ati icyo kintu kiri munsi y'ubutaka nikitakemugwa neza yuko hazobaho intambara yo muri East Africa, ibihugu bimwe bikagwa ibindi bigakomera. Reka turindire nimba ivyo yavuze bishobora kuba, ariko ubuhanuzi Ian Drove yabutanze mu mwaka wa 2024 umunsi tukaba tuko tubona ibintu bitariko biragenda neza muri East Africa. Reka turindire. Nakoze kumviza iki kiganiro, je wumva ni Roy Jeff kuri Jeff LG, mubandanye mukora subscribe. Murakoze cyane.